Ikibazo cy'amatora mu Burundi kirakomeje guhangayikisha abatari bakeya bama bakomeza kugenda bagaragaza ko aya matora nubwo ariko arategurwa atakizera bafise yuko azoba mu gihe bakomeza kugenda babona yuko niyo yoba nyine yoba yaramaze kugenda aribwa na CNDD-FDD. Ibi biriko biraba mu gihe bamwe mu baharanira agateka kazina muntu n'abakurikiranira hafi politike y'u Burundi bemeza neza yuko ibigendanye n'aya matora byamaze kugenda nyine birahezwamo abandi bamwe rero biganjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi abo mu yindi migambwe abanyepolitike bamwe na bamwe babanga muri kino gihugu c'u Burundi ndetse yakiyongeraho n'abandi bagiye batandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ubwo turavuga abanyepolitike bari ngaha mu Burundi n'abaherereye mu buhungiro aho bigaragara yuko nyine aya matora akomeje kugenda agaterera nzamba. Kuba amatora rero ariko arategurwa yararanzwe no gukumira umugwi munini cyane w'abarundi ibi biramenyesha ndetse bikanerekana neza yuko nyine ari kibazo gikomakomeye cyane nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, bakagaragaza neza yuko ibi ubwabyo bishobora gukurura indyane ndetse n'intureka muri kino gihugu c'u Burundi, bakagaragaza neza yuko ibintu biriko birategurwa nanone muri CNDD-FDD cane ibiriko birategurwa n'umugambwe uri ku butegetsi ndetse n'abanywanyi bo mugambwe ugwaruka ruzwi nk'imbonerakure. Birateye isoni, birateye ikibazo kiremereye cyane nk'uko bigaragara. Bemeza neza yuko aya matora ashobora kuzoba mabi cyane kurenza yandi yose yo yarabaye mu Burundi, aho bemeza neza yuko imigwi imwe n'imwe cane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje umugambi wo kugerageza n'ubundi kuzohungabanya ibigendanye n'aya matora mu gihe adashobora gutegurwa impande zombi nyene zitayagizemo uruhare. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bagaragaza neza yuko aya matora ashobora kuzotuma Uburundi busubira muri kahise nk'uko byoma bigaragara. Andenderezwa na zimwe rero mu mbonerakure zo mu buterere nyine baravuga yuko umwe mu bantu yamaze kugenda arafatwa yo bakorana n'umuhariro w'igitabara. Umugabo yitwa Bizimana Fabrice yarafashwe ku munsi w'Imana uheze genekerezo rya 6 Ndamukiza 2025 nk'igihe cy'isaha imwe rero z'ijoro aja gufungwa byarabereye muri quartier Kabusa muri Bigwati, aho rero asanzwe aba n'umuryango we nyine urimwe rero abana 5. Amakuru avuga yuko rero yoba yaragirijwe n'imbonerakure ko yoba akorana n'umuhari w'igitabara. Umuhari w'igitabara urakomeje gutitiza Uburundi, urakomeje gutitiza abanyagihugu ku rugero rudasanzwe ko burya batari bakeya bemeza ndetse bakanagaragaza neza yuko iyi w'igitabara ishobora kuba yenda gutera ibindi bitero biremereye cyane mu Burundi, ibishobora gutuma n'ubundi gushika uno mwanya bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bashobora kuba bo yisunga kumvo zo kugira ngo babashe kurabira hamwe rero ingene ibintu byoca biramera canga ingene ibintu byagenda, bakavuga yuko bashobora kuyitera inkunga. Hari bamwe rero bakomeza kugenda baranemeza neza yuko hano muri kino gihugu c'u Burundi ibikomeje kugenda bigaragara ubwabyo bishobora kuzotuma Everson Ndayishimiye yemera kuzoganira na cane nyine kuzoganira n'uyu muhari nk'uko bigaragara mu gihe kugeza uno mwanya yaba yaraba uyu muhari nawo waba waramaze kugira ibindi bice ufata muri kino gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe w'igitabara ikomeza kugenda yamiriza ibara rikomeje kugenda riraba, aho bakomeza kugenda bagaragaza ko ibyo ari byo byose n'ubundi biteguriye kuba bakora ibishoboka byose kumvo zo kugira ngo nyine amatora ndetse n'ibindi bigendanye nk'ibyo bice biramira neza canga se bice birajya ku murongo. Reka nongere mbahereze ikaze neza dukora ubusesanguzi twinjire mu bikorwa by'aya matora. Aya matora ashobora kuzovamo rero bigendanye no gutemba kw'imivu y'amaraso nk'uko bigaragara, aho benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko aya matora akomeje gutera impungenge abatari bakeya na burya nyine yakomeje kugenda arahezwamo benshi. Ni mu gihe kandi umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo akomeza kugenda agaragaza neza yuko aya matora agomba kuzoba nk'uko byemejwe nyine na Prosper Bazombaza umukuru w'umugwi ujejwe gutunganya amatora mu Burundi, ndetse bakavuga yuko CNDD-FDD ikwiriye ndetse izona yatsinda 100%. Mwongeye kwirirwa neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumvirije muri uno mwanya ndetse n'abaraza kutwumviriza mu kanya karibuze, ndabahaye ikaze niteka n'umunezero nyine kongera kubahereza ikaze kubahereza mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho muherereye bivanye naho ingenga bihe yanyu iriko irabara.
turi kwa kane turi kwigenekerezo rya 10 ukwezi kwa kane 2025 kaze kuri mwebwe mwese batwumviriza bari mu Burundi mu bice bimwe namwe bigiye bitandukanye abari mu karere k'ibiyaga binini n'abijya n'ino mu hisi hose mu makungu ya kure ndagusaba byone ko handitse sabone ari ubwa mbere ngaha ndetse ufungure narakamyetso kameze nk'inzogera kugira bacobora kumenyesha yuko ibiganiro byacu bitanguye ikaze kuri mwebwe mwese nyine urashobora gutanga ibyumviro byawe unyuze ngaho muri commentaire ibintu bigaca biramera neza. Nyuma yuko rero bamwe bakomeje kugenda baratanga ibibazo bikomakomeye cyane ku bigendanye n'amatora yimirijwe nga mu Burundi bakagaragaza neza yuko aya matora ashobora kugaragaramo intureka zikomeye cyane, hari abanyepolitike bamwe bakomeza kugaragaza neza yuko mu Burundi aya matora nagumya gutegurwa gutya bizosubiza Burundi muri kahise ibyo twabonye muri 2015 ndetse n'ibyagaragaye ubwo yibiyamirizaga ikiringo cy'umuhisi Petero Nkurunziza nyine uko byogenza ari byo bishobora kongera kuzoba nga muri kino gihugu cy'u Burundi. Babivuga bashingiye ku bikorwa bikomeje kugenda bikorwa na cane n'imbonera kure ndetse n'abandi bamwe na bamwe bagiye batandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Bamwe bati kuba rero amatora ariko arategurwa yararanzwe no gukumira umugwi munini cyane w'abarundi, ni ukuvuga abanyepolitike bari mu gihugu cange n'abandi bari mu buhungiro, akongera karangwa n'itegurwa ribi cyane mu buryo rero bwose. Ni ikimenyetso cy'uko cuko rero nyine atakinde ayo matora agamije keretse guha ububasha umugambwe CNDD-FDD bwo kubandanya utwara abarundi ubacuritse. Ibyo rero ni nyine nibyashikirijwe na Emery Pacifique igira neza arongoye umwari nkunda bikorwa MAP Burundi Buhire. Ni muri uwo mwari kandi bakaba babona ko rero ayo matora atarakwiye kuba naho rero nyine basanzwe babizi ko CNDD-FDD izo yakora ku gikenye cyose, kuko bigaragara CNDD-FDD yivuga yuko amatora azotegurwa ndetse mu kanya gaheze nibwo nyine uyu Prosper Bazombaza urongoye umugambwe ujejwe gutunganya no gutegura amatora mu Burundi yemeza neza yuko nyine atangorane bafise amatora agomba kuzoba. Kubwuwo arongoye MAP Burundi Buhire, umuntu yoba rero akunda igihugu arabye ibyirirwa nyine biraba mu Burundi, akaraba ingene umutekano wirirwa urahungabana, akaraba ingene ubutungane budakora, akaraba ingene igiturire kiraye nyine mu bisata bitandukanye byose, akaraba ingene umugwiseni ukorera umugambwe uri ku butegetsi. Umutekano mu buryo rero bwose ni wotuma iyaba igihugu n'ubundi gitwagwa n'abantu bafise ubwenge bakongera bakiyumvira nyine birukira gutunganya amatora nk'aya ariko rero arategurwa. Gukorera amatora nk'ayo ngayo ubwayo ari crime organisme par la preuve, ahubwo rero bo kwihutira kwicarika nyine imigwi itandukanye y'abarundi kugira ngo nyine baganire ingene boshayura Burundi bagatabara abanyagihugu nyine bariko barahura n'akaga karemere cyane. Mu muhari nkunda bikorwa MAP Burundi Buhire bagaragarira bahamagarira n'ubundi abanyagihugu bose kubona ko rero ubutegetsi buhari bwahindutse ikintu kigomba rero nyine kubagirira nabi, kuko rero bugomba kubategeka ibintu badashaka. Abanyagihugu rero ngo bareke ngo barerekanye neza ko ayo matora batayashaka igihe banka kujya kwiyandikisha nyine. Ikibabaje rero ngo ni uko rero ukubona hariho rero abanyepolitike bifuza no kujamwo kandi nyine bamaze kubona neza ko ubutegetsi budashaka ko habaho rero amatora. MAP Burundi Buhire igasaba abanyagihugu rero kutishira mu kaga nibasabwa rero kuja gutora ku ngufu rero ngo baragenda nta kundi, ariko ababona ko nyine bashobora kutayitaba nibibagire ko nyine ingaruka baze bareka nyine kwirirwa barata umwanya, kuko rero atakamaro ko kuyitaba atana amatora ahari mu Burundi. Ibi bintu bigendanye n'intambara zikomeje kugenda ziraba muri kino gihugu cane izigendanye no kutumvikana bivuye ku byuko dahuza ibyumviro bya politike birakomeje gutera impungenge abatari bakeya, birakomeje gutera umutima uhagaze abatari bakeya.
Ibyo hamwe rero n'ibindi byinshi byashikirijwe n'urongoye umuhari Nkundabikorwa MAP Burundi Buhire Emery Pacifique igira neza mukaza kubikwirakwiza nyine mu makuru kuko bikomeza kugenda bigaragara, bamwe bakaba basabwe nyine gukomeza kubivuga ijya no hino nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Aya matora akomeje kugenda arategurwa mu Burundi arakomeje gutera impungenge abatari bakeya, aho bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko nubundi ibigendanye n'amatora urabye nyine atabihari nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Aya matora arakomeje kugenda aratera impungenge nkuko bigaragara, arakomeje kugenda atera impungenge abatari bakeya nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru akomeza kugenda tugeraho muri rusange yemeza neza yuko muri kino gihugu cy'u Burundi hashobora gukomeza n'ubundi gutegurwa aya matora, ariko ku rundi ruhande bamwe bakaba bakomeza kugaragaza neza yuko nubwo yokomeza gutegurwa ibigendanye n'abanyepolitike batavuga rumwe nyine n'umugambi uri ku butegetsi ngo nabo baba bari kuba bafite ibindi bari gutegura ku buryo aya matora ashobora kuzokururira Uburundi akarambaraye. Mu Burundi kandi harakomeje kugenda hikekwa abatari bake rero bakeka yuko rero baba bariko barakorana n'umuhari Red Tabara usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ni mu gihe kandi abanywanyi b'indi migambwe bakomeje kugenda barakora amabara akomeye cyane, mu gihe abanyepolitike bamwe cyane bari mu buhungiro bamaganira kure ibikomeje kugenda bigaragara, bakavuga yuko izi mbonera kure ibyo zikomeje kugenda zikora ari ibara riremereye cyane. Imbonera kure ziragiriza umugabo witwa Bizimana Fabrice, aho byemezwa ko nyine yarafashwe ku munsi w'Imana uheze igenekerezo rya 6 Ndamukiza 2025 nk'igihe c'isaha imwe z'ijoro aja gufungwa. Byarabereye muri quartier Kabusa mu Bigwati, aho asanzwe aba n'umuryango yonyine urimwo abana bashika muri 5. Amakuru ava mu buterere nyine amenyesha ko Fabrice yarafashwe ariho rero akigera iwe atashe arafatwa n'imbonera kure ziramujyana mu gasho k'igipolisi ku buterere. Uwo mugabo arasanzwe avuka ku mutumba Mirama zone Muyira komine Kanyosha ni mu ntara ya Bujumbura. Aremekwa nyine inkono nyine ishushe n'imbonera kure nyine mu kumwagiriza ko yoba akorana na Red Tabara. Nyamara kugeza ubu ngubu byamaze kwemezwa neza yuko ibikomeje kugenda biraba mu Burundi, bivuga yuko rero Red Tabara nayo ikirabiraba ndetse ikabikomeje kugenda nayo ifite ibyo iri gutegura, aho bamwe mu begereye ubutegetsi bw'u Burundi bavuga yuko Red Tabara ishaka kuzofata ingingo ikazakora nk'umuhari M23 kuko wagiye gutabara abanyagihugu nyine aho ngaho mu buseruko bwa Repubulika Iharanira ya Kongo. Mu nyuma nabo rero bakaba bategerezwa kuzaza gutabara abarundi. Abanyagihugu bo mu buterere aho rero asanzwe aba bavuga ko Fabrice atakindi ariko arazira uretse kuba umunywanyi w'umugambwe CNL uruhande ruyoboka umushinga amateka Honorable Agathon. Abanyabuterere bamutabariza bavuga yuko kandi bafise amakenga menshi ko Fabrice ashaka kugenda amazima yongo ngo nkuko rero byama byarabaye ku bandi banyagihugu baratwawe nyine badodoberejwe n'imbonera kure ngo ndetse nyine n'urwego rw'iperereza. Benshi mu bakurikiranira hafi politike y'u Burundi bemeza ko igihe himirijwe amatora abatavuga rumwe n'indi migambwe batega ubwoba bagasabwa nyine kuba boga inyuma ku mugambwe CNDD-FDD cyane nyine abo ku ruhande rw'umushinga amateka Honorable Agathon. Hari ijambo mukanya umushinga amateka Honorable Agathon yageneye cyane ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Turaza kurigara ko rero mu kiganiro gikurikira. Abanyagihugu batuye muri aka gace nyine barasaba yuko uwo mugabo ari kugwa kuko ariko arazira ubusa. Bamwe mu banyabuterere nyine baramenyesha ko kubona abanywanyi ba CNL baguma bafatwa ku bwinshi rero nyine baremantanyirijwe kandi nyine Gwasa Agathon ari umushinga amateka ntibarenganurwe nyine mu misi iri imbere mu gihe ngo Gwasa azoba atakiri umushinga amateka bw'ibarizogwa mu bayoboke biwe nyine bayoragugwe kurusha uko rero biri uko nguko. Biraba nyine bagasaba abarundi bose guhagurukira rimwe nyine bikure ko intwaro ikomoka muri CNDD-FDD imaze abanyagihugu kamwe nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ibi kandi bikomeje kuba mu gihe kugeza uno mwanya abenshi bakomeje gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko mu Burundi ibi bintu bikomeje kugenda biba biteye impungenge. Hari n'abandi bamwe rero bivugwa yuko bamaze kugenda barinjijwa ibohero rikuru rya Mpimba rero renga mu
gisagara ca Bujumbura nyene aho bagirizwa nyine ibyaha bigiye bitandukanye, nyamara ku rundi ruhande waraba neza icyo bariko barazira ukabona yuko nyine bariko barazira kuba ari abanywanyi bayoboka umushingamateka Honorable Agathon Rwasa. Uyu mushingamateka arazira abanywanyi be barazira byinshi bigiye bitandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko nyine ibyo byose biva ku kuba rero amwe mu banyepolitike bafite igikundiro, ari umwe mu banyepolitike nyine bakoze byinshi nga mu Burundi kandi bafise intumbero, babona yuko nyine Uburundi bushobora kuba bwokugwamo impinduka. Bivuga yuko CNDD-FDD na Evariste Ndayishimiye atakindi kintu bamuhora usibye kuba bazi neza yuko mu gihe nyine akomeza kuzogira ingufu nga mu Burundi akagira abamushigikiye, bizoca n'ubundi biratera umutima uhagaze ubutegetsi bwa CNDD-FDD ndetse bikazotuma nyine hakomeza kubaho izindi ntureka zikomakomeye cyane. Kugeza ubu umushingamateka Honorable Agathon Rwasa yarankiwe ko yo kwitoza mu matora yimirijwe mu Burundi, ndetse bakaba bakomeza kugenda bashimangira yuko no kugandagurwa ashobora kuba yogandagurwa kuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Kugeza ubu benshi barakomeje guterwa impungenge n'amakenga akomeje kuba rero nyine ku banywanyi ba CNL ya Agathon Rwasa. Mu kanya turagaruka ku ijambo yashikirije abanywanyi biwe ndetse n'abakomeza kugenda baramukurikira mu misi yose. Icyo nobamenyesha nuko gushika no mwanya nyine ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bukomeje kugenda burotswa igitutu. Novuga yuko ayo matora ariko arategurwa mu Burundi nta wataniye n'abakomeje kugenda araba nyine n'ayabaye muri 2023 mu mpera z'umwaka nyine muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky nyuma yuko avuze ko bafashe abashinwa bashika muri 2 bagwanira muri Donetsk nyine ku ruhande rwa leta y'Uburusiya, Zelensky avuga yuko abashinwa nibura 155 barimo rero kugwana mu ruhande rw'Uburusiya muri iyo ngwano bahanganye. Aravuze ayo majambo mu nyuma y'ikorera abagwanyi 2 b'abashinwa bafashwe muri iyi ndwi nyine buba ubwa mbere Ukraine ishinjije Ubushinwa rero ku mugaragaro w'Uburusiya abasirikare. Aganira n'abamenyesha makuru rero ku wa gatatu nyine Perezida Vladimir Zelensky yarongeye gusubiramo ko rero hari abashinwa bandi benshi barimo rero kugwana mu ntambara, ashingiye nyine ku makuru n'ubundi yakusanyijwe na leta yiwe. Kuri uyu wa kane umuvugizi wa leta y'Ubushinwa yaravuze ko bajya batanga rero inama ko impande bireba nyine zisobanukirwa neza kandi ku buryo rero burimo ubushishozi, uruhare rw'Ubushinwa rero nyine no kutavuga amajambo arimo rero gushyira mu gaciro. Lin Jian umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yongeyeho ati Ubushinwa rero nyine ntibwateje ndetse ntiburi mu makuba yo muri Ukraine, dushigikiye nyine cyane ndetse duteze imbere umuti unyuze mu mahoro w'aya makuba akomeje kugenda agaragara. Yashimangiye ibyo ngibyo rero yari yavuze mbere ubwo rero yabaye kumvikanisha ko rero abasirikari b'Ubushinwa barwanira Uburusiya barimo rero kubikora ku giti cyabo nk'uko bigaragara cange nk'abacangero. Lian yavuze ko kandi buri gihe leta y'Ubushinwa isaba abashinwa kugendera kure uturere turimo riri intambara, kwirinda kugira uruhara ubwo ari bwo bwose nyine mu ntambara, ndetse by'umwihariko kwirinda kuja mu bikorwa rero operation bya gisirikare by'uruhande ubwo ari bwo bwose. Mbere Ubushinwa rero bwarahakanye ko hari abaturage babwo benshi barwana ku ruhande rw'Uburusiya, buvuga yuko rero ibyo nta shingiro bifise. Mbere yaho kandi muri iki cyumweru nyine Zelensky yaravuze ko ingabo za Ukraine zaragwanye n'abasirikare 6 b'Ubushinwa nyine mu karere ka Donetsk ko mu burasirazuba bwa Ukraine, kuko rero nyine nuko rero zifatamo 2 zibagera imfungwa. Uburusiya rero bwaranze kugira rero icyo bivuga ko nk'uko bigaragara. Kwa gatatu Zelensky yaravuze ko ikibazo cy'Ubushinwa gikomeye cyane. Ibiro ntaramakuru
Interfax byo mu Burusiya byarasubiyemo rero amajambo ya Zelensky agira ati hari abantu bashika ku 155 bafise amazina yo mu muryango hamwe rero nyine n'amakuru yo muri pasiporo. Abashinwa 155 barimo rero kugwana barimo kugwana n'abanya-Ukraine ku butaka bwa Ukraine. Yongeyeho ko kandi Uburusiya burimo rero nyine kwinjiza mu gisirikare abashinwa bunyuze rero ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse kuri ubutegetsi bw'Ubushinwa rero burabizi. Kuko rero Zelensky abivuga abo bivugwa ko rero binjizwa mu gisirikare barahabwa imyimenyerezo i Moscow ku mugwa mukuru rero w'Uburusiya, mu nyuma bakoherezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Ukraine ndetse bagahabwa n'ibyangombwa by'inzira n'amahera rero yo kubishyura. Amerika yaravuze ko ayo makuru rero y'ibivugwa arateye impungenge. Mu gihe cyashize Ukraine yarakemanze umurongo Ubushinwa rero nyine ku mugaragaro bavuga ko nta ruhande bubogamiyeho. Mbere Zelensky yarashinjije Ubushinwa kandi gutanga ibintu bibiri nyine mu ntwaro z'Uburusiya ndetse asaba Ubushinwa rero kuguma mu murongo udahindagurika. Amerika yarakomeje gushinza Ubushinwa rero gufasha Uburusiya gukora intwaro nyinshi cyane kurusha ko imodoka z'intambara zitamenwa n'amasasu asanzwe nyine ndetse na misile. Ubushinwa bwanakurikiraniwe kandi hafi kubera kwemera ko riri koranabuhanga rikora imirimo ibiri rishobora rero gukoreshwa mu bucuruzi ndetse no mu gisirikare nko muri mudasobwa, computer chips ndetse no mu ndege no rero z'intambara zitajya mu mupeleti zizwi nk'amadrone ryohereza mu Burusiya. Nubwo rero Ubushinwa n'Uburusiya rero nyine ari inshuti zo hafi muri politike ndetse no mu bukungu, Ubushinwa rero nyine bwaragerageje kwigaragaza nk'ubudafise rero uruhande bubogamiye ko muri intambara ndetse bwarakomeje guhakana ubuvuga ko rero nta bikoresho bya gisirikare buhereza leta ya Moscow. Burashigikira ubucuruzi bukorana n'Uburusiya buvuga ko nta ntwaro zica bugurisha mu Burusiya ndetse ko bukorana ubushishozi mu kohereza ibikoresho bikora imirimo ibiri yubahirizwa amategeko n'amabwiriza. Ibi birego rero birajyanye n'abasirikare b'Ubushinwa barwanira Uburusiya bije bikurikira ifatwa ry'abasirikare babiri ba Korea ya ruguru bakomeretse. Ukraine yavuze ko yarafatiye mu karere ka Kursk Oblast ko mu Burusiya, agace bamaze iminsi baragwaniramo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mbashimire abakomeje kudukurikira kuri no monesha kure yacu, tugaruke mu kanya.